Ndabaramukije mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe cyane cyane ngakuri no monesha kure yacu aina ya Nyaburundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu gatondo ko kwa kane igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu 2025 kaze kuri mwebwe mwese aho tugiye kurabira hamwe rero amakuru azindutse ariko aravugwa nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi aho twibanda ku makuru aremereye cyane ku makuru akomeje kugenda ariko aravugwa mu ntara ya Bubanza. Ibara ryaraguye ku rugero rudasanzwe nk'uko bigaragara aho abatari bakeya nyine baherutse kurasana nk'uko bigaragara bamwe mu bapolisi bakaba bararasanye maze bamwe baca barasiga ubuzima ndetse n'umukobwa cyangwa umwigeme yarasanzwe akora ngaho nyine muri ubwo bunywero nawe yaciye by'umwariko nawe yaciye ararasigwa mwaho ngaho nyine urupfu ruca ruramujyana nk'uko biboneka. Ibi birakomeje gutera impungenge abatari bakeya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku buryo benshi bama bagaragaza ndetse bakerekana neza yuko ibintu biriko birabera nga mu Burundi biboneka yuko wamengo nta burongozi buhaba nyine canga atakindi na kimwe kibasha kuba nyine cyo hagaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Tugiye kubirabira hamwe rero nyine turebere hamwe ibyo byose uko biriko biravugwa canga se uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turagaruka kandi no ku yandi makuru akomakomeye cyane abakomeje kugenda abariko aravugwa hirya no hino nyine nga mu Burundi. Hari umwe mu basirikare umwigeme nyine araherutse gufatirwa mu mashamba ya Kongo biboneka yuko nawe nyine yaragiye kugwana nk'uko biboneka ariko kandi uno mwanya akaba yaramaze kugenda arafatwa. Amakuru akomeza kugenda tugera rero nyine aremeza neza yuko mu Burundi haba hakomeje ibikorwa rero byo kurungika abana b'abasoda nyine abana bakiri bato nyine muri ibyo bikorwa. Ibingibi bikaba bikomeza kugenda byamirizwa n'abatari bakeya bakaba babona yuko Uburundi bwama buriko burashaka nyine burimo burashaka nyine ibintu bitari byiza cyane cyane ibintu birimwo kugerageza gutuma abana b'abarundi bama bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta cyane yamatugeraho agaragaza neza yuko uyu mwana w'umwigeme yiba yarafashwe n'abagwanyi ba twigwaneho nyine ariko yamavuga yuko afashwe neza nyine atamuntu nimwe yiba yaramugiriye nabi akamenyesha yuko rero nyine urukundo bafise cange urukundo bariko baramwereka nyine usanga kugeza uno mwanya nabo mu Burundi bamwe nyine baca batarugira nk'uko byuma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Mwaramutse neza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira n'abakomeje kubana natwe nga kuri no monesha kuri yacu twizere ko mwaramutse neza. Ndabaramukije batwumviriza bari nga mu Burundi birumvikana abari benshi abari mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega abari mu bindi bisagara bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze ndetse nabaramukije abari mu karere k'ibiyaga bigari mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane abari no mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye twizere ko muri amoro kandi mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Kaze kuri mwebwe kandi mukomeje kubandanya muradukurikira muranatwumviriza bari mu makungu ya kure twizere ko mumeze bo. Ari ubwa mbere se ngaha reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe ndetse by'umwariko ibiganiro byacu nk'uko bigaragara ucapyonda ko sabone ibiganiro byacu uce uratanga n'ibyumviro byawe unyuze ngaha muri komanteri. Kaze kuri mwebwe mwese nyine aya makuru n'ibiganiro byacu reka tuyatangurire nga mu Burundi cyane cyane ahari ko haravugwa iri bara ryaraguye aho abantu bariko barapfa si ubwa mbere canga se ubwa kabiri abapolisi nyine nga mu Burundi bariko baragerageza kurasana ugasanga umwe aciye araturira undi rero aramwishe ku buryo ubona yuko nyine ari ibara riremere cyane. Bamwe rero nyine bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko bakomeje guterwa impungenge n'imyitwarire nyine y'igipolisi cy'u Burundi aho biboneka yuko mu Burundi nyine hakomeza kugenda hagaragara ibintu bidasanzwe wagira ngo nyine atabutegetsi buhaba nk'uko byoma bigaragara.
ibara ryaraguye abapolisi nk'uko bigaragara barapfuye inyuma yo kurasana bagandagura n'umwana w'umukobwa canke w'umwigeme. Byose byarabaye nyine ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza mu ijoro ryarakeye ku igenekerezo rya 29 rishira ku munsi w'ejo igenekerezo rya 30 ukwezi kwa kane 2025 hagati y'isaha 1 n'isaha 2. Abo bapolisi baraye barasanye nyine ni Bizimana Jean Claude Batazira Kirenge ndetse na Egide Batazira Vubi, bose bari basanzwe bacungera umutekano ati burongoye igipolisi muri iyo ntara komisariya nk'uko bigaragara provincial yitwa Bitamira Eptance. Umukobwa nawe nyine yateye yitabye Imana yitwa Leya nk'uko byuma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Izi nkuru abantu bakizumva nyine bose barakutse imitima maze bariyamiriza iryo bara rikomeje kugenda riragwa nga mu Burundi. Tubanze rero tumenyeshe ko iryo bara ryarabereye mu nzu y'ingenzi yitwa New Star iri aho ngaho nyine mu mugwa mukuru w'intara ya Bubanza, aho hakaba hari rero n'ubunywero ni muri quartier Kizungu, aho nyine ni hafi cane yahari urugo rero rwa Bitamira Eptance arongoye igipolisi aho rero ibubanza nk'uko bigaragara muri ubwo bunywero. Kandi muri ubwo bunywero rero nyine niho uwo mukobwa nyine Leya yarasanzwe akorera akazi ko kwakira abantu nk'uko bigaragara. Muri ayo masaha wa mupolisi yitwa Egide Vubi yaragiye guteramira nyine aho ngaho mu bunywero bwa New Star, arasaba agacupa nyine atangura kunywa, ariko yagumye rero ayaga na wa mwigeme Leya nk'uko rero biri mu makuru dufise. Mu nyuma yahavuye rero haza wa wundi wa mupolisi yitwa Bizimana Jean Claude Kirenge, uwo yaje afise inkoho nyine ntoyi bita pistolete asanzwe agendana nk'uko biboneka. Jean Claude ashitse yasanze rero umwe rero mugenzi we ariko arayagana wa mwigeme cyangwa wa mukobwa Leya baricaranye aho ngaho niho nyine hatanguriye imishwano, kuko rero Jean Claude yabwiye Egide ko adakwiriye nyine kuguma ayagana Leya kuko ari we n'ubundi bakundanye nk'uko biboneka. Leya umuyagisha ati Leya umuyagisha nkande ko ari njewe nyine dukundanye, ntusubire kuguma rero nyine umumenyera. Uwo ni Jean Claude abwira Egide. Egide nawe rero yaciye asubiza Jean Claude ko Leya nyine nawe nyine basanzwe bamenyeranye kandi ko nyine atoguma yitwaza ngo barakundanye, mwarakundanye kuva ryari, reka kuba rero uguma wiyemera ngaho. Amwe rero mu majambo yakoreshejwe na Egide mu kwishura Jean Claude, aho rero nyine wa mukobwa Leya yagumye atwenga abaraba nk'uko rero biri mu makuru rero dukesha mu bari bateramiye aho ngaho nyine muri ubwo bunywero. Bigeze aho wa mupolisi Jean Claude byaramunaniye nyine kwihangana, yaciye afata ya nkoho yiwe nyine ya pistolete aca arasa umwe mugenzi we Egide nyine mu mutwe, ubwo nyine aba aracikanye nk'uko biboneka. Jean Claude yaciye nyine agigwa ko arasa na wa mukobwa Leya nyine urusoro rwo mu gikiriza mwibere. Leya nyine aca agwa hasi aguma asambagirika. Bidatebye rero wa mupolisi Jean Claude nawe nyine yaciye yirabisha ko nyine pistoli arirasa aca arapfa nk'uko biboneka. Muri ako kanya abanyagihugu baranyarukije nyine gutabara, baca batwara Leya kwa muganga muri hospitali Bubanza, kuko rero nyine yaragisambagirika ataracikana, ariko nta mahirwe nyine yageze yo kubandanya ari muzima, kuko rero nyine ku munsi w'ejo igenekerezo rya 30 ukwezi kwa kane 2025 yaciye yitaba Imana nk'uko biboneka. Gushika ubu ngubu rero ibiziga byabo bose batatu biri mu buruhukiro bw'ibitaro bikuriro bya Bubanza. Ni ibintu byaraye nyine bibabaje cyane cyane abanyagihugu aho ngaho Bubanza, aho basaba ko rero hojaho itegeko ngendegwa ko ribuza abapolisi kwinjirana ibigwanisho nyine mu bunywero, kuko rero bidasiba kwiha inkumbi mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi nk'uko biboneka. Benshi barakomeza kugenda biyamiriza ibigendanye n'uburongozi budafuti uburongozi nyine butari bwiza ngaha mu Burundi bw'igipolisi ndetse no mu zindi nzego zigiye
zitandukanye bakama bagaragaza ndetse banayikana neza ko bakomeje kugenda barategwa impungenge n'ibyo bikorwa nyine by'amabira bacanga nyine ibikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko nyine nga mu Burundi hama hakomeza kugenda hagaragara ibara riteye ubwoba nk'uko biboneka. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda ariko aravugwa, ngira ngo menshi barabonye umwigeme w'umukobwa nawe yagaragazaga yuko nyine yoba yarafatiye mu ngwano. Uyu mukobwa avuga yuko yitwa Nkurunziza Goreti kandi ko nyine avuka mu ntara ya Karusi. Aravuga ko ari umusoda w'u Burundi, ko yinjiye muri 2021 yinjiriye mu nkambi ya Mwaro. Nimero ya matrikire yiwe ni 845-42. Avuga ko yarafatiwe nyine mu rugamba ku rugamba muri RDC ahitwa Rugezi muri Sud Kivu, ubwo ni mu Minembwe. Avuga yuko nyine yegukira batayo ya Tafoke ya 16. Aravuga n'abamutwara bose nyine. Nkurunziza Goreti aravuga ko yari yinjiye vuba rero muri RDC, ko rero binjiye baciye mu kiyaga ca Tanganyika bururukira nyine ahitwa Baraka. Aravuga ingene baciye nyine bahabwa uwo mwambaro w'ingabo za RDC izo bita FIDC, akemeza ko kandi basangiye urugamba n'aba FDLR nk'uko biboneka. Hano ntidushobora nyine kwemeza ibivugwa n'umusoda, ariko arabazwa n'abamufashe miri. Twifuza kubanza kumenya ko rero nyine hari abamuzi koko nk'umusoda w'u Burundi. Ibyo avuga birahuye n'amakuru dusanganywe nyine, kandi tumaze rero no kugenda turabashikiriza mu bihe bigiye bitandukanye kuri no monesha kure. Hari ingabo z'u Burundi zimaze rero iminsi zirungikwa muri Sud Kivu kugwana, ndetse na twigwane ko nyine ntizambara imyambaro y'abasoda b'u Burundi, nk'uko rero nyine twabibonye mu mafoto y'ibiziga by'abasirikare byarasigaye aho bagwaniye nyine ku igenekerezo ry'I15 kwezi kwa 4 2025 aho nyine hitwa Rugezi. Dufise ko rero nyine izo ngabo zijya ziciye mu kiyaga ca Tanganyika, kandi byinshi nyinshi nyine zigizwe n'abasoda bo muri G2 be nabo nyine muri Unit des Operations Specialiste. Amazina y'abasoda aba bakobwa nyine yavuze bakorana dusanzwe nyine tuyafise mu mazina y'abakobwa bakorera G2 bariko nyine bakora iperereza muri RDC. Mbere binashika bagata nyine abarundi batari bakeya nyine mu mutego baca abanyuruzwa mu Burundi nk'uko biboneka. Abasirikare b'u Burundi batari bake baramaze gufatirwa miri nyine muri RDC, ariko kandi igisoda c'u Burundi gica kibahakana. Perezida Evariste Ndayishimiye wavuga yuko ari abagwanyi ba Red Tabara. Kugeza ubu ngubu nyine nta na kimwe leta y'u Burundi ikora ngo ibarekuze. Nk'uko bigaragara iyo video yamaze kugenda iragaragara nyine, biraboneka yuko nyine yamaze kugenda irabyemeza neza. Umwe mu basirikare yaranditse nyine ati nanse kuvugira muri commentaire nyine ndamuzi ujya mukobwa w'umusoda, nibyo aba ikarusi. Amakuru duhawe nyine n'isoko ryacu mu biro bikuriro nyine by'igisirikare Bujumbura aremeza neza yuko Nkurunziza Goreti ari umusoda u Burundi, nyine arafise ipeti rya mbere nk'uko bigaragara, afise matrikire y'845-52 nk'uko bigaragara, akarongo kaberamye HR 316-73. Yaravutse mu mwaka w'1999 ku mutumba wa Buhiga, komine Buhiga, ni mu ntara ya Karusi. Yemerewe nyine kuba umusoda igenekerezo rya 6 ukwezi k'umunani 2021. Muri 2024 nyine Nkurunziza Goreti yararangije inyigisho mu ishuri ryigisha iperereza rya gisirikare, nyine aca agirwa umwe rero mu bakorera iperereza rya gisirikare G2. Umwigisha yamwigishije mu windwi kuri Ekofo Kanazi muri komine Bugenyuzi. Yaratwandikiye ko nyine amuzi ko nyine ko ari byo ava Karusi, ko yari umwana w'imfubyi, kandi ko n'ubundi yarafise morali nyinshi. Yatubwiye ko nyine amuzi neza ko ari umusoda mbere ko yokoze ubugene mu kwezi kw'indwi kuza nk'uko biboneka. Twararonse ubundi butumwa kandi bwinshi bw'abamuzi
barimwe rero nyine wamukoresheje formation muri CIA Mwaro umukozi w'iperereza bose baremeza ko Nkurunziza Goreti ari umusoda u Burundi. Ibi byose birakomeza kujyana n'abasirikare bamwe nyine bama baragwa kuri no rugamba cyangwa se ku rubuga rw'ingwano, abanyagihugu bakomeza kugenda biyamiriza iryo bara maze bakagaragaza ko nyine Evariste Ndayishimiye n'uburongozi bw'igisirikare bakwiriye nyine kuba bokwikubita agashi bagaca baravana ingabo muri Kongo kuko bariko baratosekarira. Tugaruke mu kanya.